Ina isanga ufasha abantu de retraite. Icyo binogira abakobwa wangu. Abo abageze bavuye mu Burundi bageze minga basavuga indi menga cyo shipakonde shibakwa amatu bundi yana wibi ukumwenga n'umuntu menga n'umubaju sito bakobwa batari nga mu Burundi. Abakobwa iyo bavuye mu Burundi nyaba bavuye mu makambe kaca hanze cyangwa usanga uvuye ngaho gihe nukuri asigara yumva umenga naho mubaza ati uri Murundi kazi ntavyumva ntavyemera apana buza mwinyora abantu ba politique ni bantu bakomeye ko je ndayibusubira ngo politique nivyo bavuze ari mu bibahereza yego ntitubagirira ibintu byose turavuze turabikora baca bagira tutahabaye twebwe naho bavuga ati president avuga ati ndafusa abaririmbye aba DJ hasiga politique ni question ko bataramenya producer blaze producer mu Burundi vraiment barashoboye je nshaka ubuzunza no mu DJ atasigura ituma izo ndimba bango ngo kazita kwiye ambwire avazana indirimbo basi akankara kundirimbo basi nakoze mu ndirimbo ntiziryoshye ego cyangwa abandi bapotiye bakoze ambwira ati izi ndirimbo ntizibikandi kuriza ndamubaze wowe numva ibyo icyo yitwaza kugira ngo ibyo bintu kare engineer diso cyangwa ko yafise doctora mu muziki kugira ngo apige ati nkuye ntuze aba DJ barafise ikintu bamaze mu gihugu kandi abakunda cyane mugabo wangu ntushavuye mu DJ ngo umuhe jima ngavuge ngo urumva je mpamvu bavyo nose bamuvuga ngo aba DJ ngo mubona gute ubuziki ese mu DJ ari kintu anganya n'umupoliteri bibaza umupoliteri ashaka gukora DJ ashaka gukuza zandi mufunda iplayinga ndashaka kuyikora jewe nkayikora je nkayicreating hama ndayikoze yandirimbo nkuya nkaririmba nkuya nkayivuze bakatama muri boîte ngo mu DJ no kuyivuza gusa. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cyamakibaza no cyamvuga muri industry Buja Flavor. Mugo tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, hamadutsira dukengurukira mu bakunzi ba Buja TV. Right now nuvuga twateye iteka turi kumwe na Peniel on the beat from Bancho Boy. Muramuzi neza no producer ameze neza cyane afitwaramo neza nuvuga muri game no beat akora kenshi sanga ara mahit kandi akasanzwe akora no muri label imeze neza ihagaze neza nuvuga muri the industry ya +257 Peniel, vite Peniel. Ça va, mais c'est bon. Ya, ndakomeye. Ni Peniel ubona yuko asa n'umuntu akeye. Peniel kumenga urakeye cyane. Asa neza, yambaye neza, freshere ni zose. Hela nyingi. Hapana, hela ni ngai. Peniel. Ubuzima ni fresh. Cyane vraiment. Bantu boy gute ari? Bosan. Fresh. Ya. Ni Peniel ubona yuko meze neza cyane, urashaka kubiba ati Peniel kwa iyo basa nuko novuga look novuga inkiyi Peniel. Abantu bashibaza ibibazo byinshi ati Peniel what happened? Kulikoni brother? Amahera ni menshi ni uburyohe bw'umuntu nuvuga uri muri Bantu boy cyane ya mahoro Peniel azazwa afise. Peace umuntu agenda na just. Peace. Only gusa. Yonyene. Amahoro gusa. Ya. Yes, ni Peniel ngo nifuza kumva ati Peniel kuno musi kubwaho kugenda gute Peniel umusi umeze gute? Je umunsi imisi yose imeze neza. Nta musi ni yani doga mbameze ba ya. Program ino musi muri kugimeze gute Peniel kubwaho? Program ino musi kuvyerekeye akazi kuvyerekeye watege kuza kuno musi. Kuvyereka akazi navuga yuko byagenze uko ushaka kubera ko naciye mu bintu byamfatiriye gatonya. Sino vraiment ndango somudari bon. Ya. Bimeze neza cyane Peniel. Yago. Kubwa wati nawe habaye utuntu ariko ntaci ibintu byose byagenze neza. Bosana vraiment c'est bon. Ni Peniel kugira ngo ibintu byawe bigende neza wibaza biterwa n'iki Peniel kugira ibintu byawe bigende neza. Kristo. Ayizera cyane mu mukama kandi urayifise muri Bantu boy. Yeah. Yera nawe nyamutama siga poze utuntu tuma cyane kuri station. Yego vraiment. Bwo ubuzima rega hari ikintu ushaka gutahura ukavuga ati. Natandukanye n'itwa tubura bwa mbere wasanga ushira ko ama link, ushira ko amajambo asanzwe, ushira nabandi baririmbyi ariko right now muduha ubutumwa. Ajya hari jambo bro. Kandi icyo umenya cyo nuko umuntu atanga kubaho. Yarose Kristo. Umuntu aravuka akagira akabaho. Mugatangira ubuzima bwiwe yo arose Kristo. Yes, novuga umuntu atangura kubaho kugira bwa buzima bwiza. Amaze kugira Kristo mu mutima wiwe. Abe umuntu uvuga umukiza. Novuga ni nk'icari mu gishasha cyangwa uvuga bakabiri ya. Tugite ko Peniel ari mu gishasha. Cyane. Bifuza y'ucyari mu gishasha. Bantu boy byari mu gishasha. Kabisa. Ni Peniel kubwira yuko wewe nuvuga ari cyari mu gishasha bimeze neza cyane zije ga Peniel. Kandi abantu bose batumira ko byari mu bishasha. Kuko ntari niyo visa y'ijuru. Niyo visa y'ijuru. Peniel ati rero nafise visa yo kuja mu ijuru. Ndayigenda na. No muri Bantu boy ko bimeze. Benshi. Bose. Samara kiri mu Islam. Sikese ndamenya yuko mugabo bya nawe mwisi mikiya ko tutamutari ari kwijambo. Tuna mu ijambo. Akili, utobagira Yesu nuvuga ubuzima bwawe.
tubwizere ko akiri n'abanyana tuko akiragakira cyane bro for real atutuka mu Islam kweli yeah exactly for real man yeah reka tuvyizere kumbure n'abanyana bizogenda neza cyane ko hariho hose ni heza gusa ko bizera imana ni imitwe yego cyane ni muntu kiye cy'imfura kumenya imbega Peniel kugira ngo Peniel akore beat kora pe washaka kwibaza mbe Peniel bari ngaha kubera injamba byereke ama beat byerekeye ruvuga ibigize imisi bivuga ngo yuko abanya ba producer abafise ruvuga bya bintu byo kudukorera ama beat ruvuga dafise quality ruvuga dafise danzenya za poa niko baririmbye bivuga niko ba DJ babivuga kuko ko mubwe aba producer ni muri bamwe babandi muduha ruvuga indirimbo zifise quality ni Peniel ngena nabaze kwanza ikibazo cyanje mbere ni Peniel why genda gute ubitwaramo gute mu gihe wumvise iyi message nkiyi je vraiment nuko namenye kwanza ndayivuze ibyo bintu mu DJ bose la majorité je nshaka umunsi muzo mutume mu DJ umwe muzo muntu biye nanje tugire challenge cyangwa tugire commentaire ya deba nshaka bega bujyavuze quality ku bantu bo bumva quality niki kuko aba DJ ndabazi aba DJ bo kinba icyo bitanga ni quality kuri bo kandi abizi nka bose indirimbo zya ndimbo zabangaye mama kibe birimo byose arimo byishanga biri byabiri bifite n'amasatiation birimo n'ibikajagari aba DJ icyo bita quality kuri bo buvise ndimbo ivumye ni bashobora kumenga ni fresh kandi rero musanze abantu bayitanye ibintu karite indirimbo je nakubaza uri mu DJ nuko ntokubaza wewe nabaza mu DJ dibega karite w'indimbo kuri ufata kariki ufata yiki ndimbo kuje karite gute ifise frequency ziye gute kubera ko bujyana bashaka kwishya mu kazi kataraki wawe je ndakunda ba DJ bose mu Burundi kandi akunda abantu bose babishoboye mu government bagerageza gutahura umuntu je numvise ibintu bari kuravuga Fizo yavuze kuri wa bamutembera yasavye ko indirimbo ziba kizofuzwa 90% kandi vraiment ugiye no kuraba nandi hantu none je mbona uvuga ati umuntu atembera abona ibintu jewe nabaza gutembera Kenya Kampala hafi wanashime bigo duhuje hafi bamugiye kuraba usanga no kuri baritaho imyaka bakora ikwizo nana bere ni nkana 5% bigo by'iwawe bavuze iby'iwawe nkana 5% ikiba cy'umundi ufise ikindi umurundi wese yumva kumenga umukonesere yavuga ikintu cy'umunyamahanga umurundi wese aba yumva umenga umukonesere kubera ko ari kwigenza nk'umuntu yifata nk'umuntu ngase murundi chimena mukonesere chimena umuntu avuye mu kindi no mu bajuru nuko je nayivuga sasa rero icyo kibazo kirashari gikomeye cyane navuga yuko no kuri guverinoma barakora guhimiza abajene ko bakunda igihugu cyabo kurusha ibindi bireye kandi icyo kibazo twagize tugu Burundi kuva kera ugiye kurana n'abantu bagiye no hanze abo barundi beshi bari hakana kare n'abarundi icyo kibazo dufise nyamukuru umva ni natiri y'abarundi bisabe ko hagira difference no bati imana bacungure bishasha twacungwa ariko hakeneye yuko abohogwa bumve yuko bumve ko ikintu cy'u Burundi gifisa kaje bavema je ahantu hose mbangiye ambwiye ko juvuze ubundi nawe mbana toshwana je mba ndi fier ku Burundi ndi fier ku kandi turabizi ndabwire umuntu avuga mu DJ ngo pote mu ntavyo bashoboye ntatembera ndakwereka message y'abarindi bo hanze ba Embidoge bande beshi bifuza ko dukora indirimbo nara marimbo beshi ari indirimbo nyinshi ziko zirarunguka mu majimeri amatrack ya Mr Bro ya Embidoge n'abandi barimvye beshi bifuza muri Tanzania eske niba wumvi ni Peniel avuze ikintu gikomeye cyane avuze ati ari abaririmbye bo mu mahanga bamwe twemerera ruvuga bari ngaha nyene wa jirani hapa nasema Tanzania bavuga yuko asa message Usim dog nigugu afisa ama message bafise amafara bashaka kurungika meshi ba Mr Bro bakorera Peniel yeah ikintu kimbabaza kinambabaza cyane kitena kabonge kumva umu DJ abuyana ngurumva wadama kwati takwikwa kwati nani kuvuga umu DJ yagiye yigiye umuziki yayo kuva kwati ko takwiye abatanzania abatanzania beshi baranavuga yuko nkubo ndi mutanga gukora ama project barungika mu majime bazi kushaka kunika file ndirimbo ugakora production ari kiruje shaka gutahura neza nabari nivyo muri Tanzania Mr Blue murazi zina afise muri Tanzania novuga Embidoge novuga no mu legend ujyano wa kera akarondera Peniel amukorere beats Peniel ari abantu badatahura ivyo bintu neza shaka usobanuriye neza ikibazo gihari je nababwiye abantu kenshi twigiye kumenya gukunda indyo wacu okay apana ugenda uvuga amajambo ngo jewe ngo mu DJ nibo zango z'abarundi bazi ndibo je ndabwiye cyo mu Burundi mu Burundi apote basi je mumaze kumva nukuri je ndatanga barakora cyane barashoboye ikibazo gihari abantu bazi gushikirana abantu mu Burundi bazi gutahura mbega ndakwaza ubazi ngo umuziki uri ngaho mu Burundi
muziki uri ngaho urazi muziki uri ngaho mundi wewe ubuzima ngaho urazi uzutembere za Rwanda za Kenya usanga abantu bito wadomina ku muziki arabarundi demission abarundi nibo bakomeye sasa ikibazo gihazi kindi maze kumva umuntu mu DJ ngarahagurutse ahantu ngurumva je numvise Fiza kayivuga nzumva gukora mugwanya uzamu bose n'uvuye hari ngurumva ufite mu kibazo gihari n'umuntu wese umenya president je nagize kubona ududocumente tumwe sikunda kwitamo cyane bimwe n'ibyo mugabo wangu twige kubahana kwanza urumva umuntu akuruta wangu byemere umuntu akuruta mwemera je ni umuntu aranduta hamba vuze ikintu nuko amaze kubona experience ibyo Fizo sikwana uko ari boss kuko jewe jeje bwandi ndi am boss kibwana ndi kwibeshaho ndashaka kwibesha none nashaka akazi kamwe ndi umuntu dufate pene nguko abikora bivuga ngo atari muri Bantu boy yego sini Bantu boy mugabo wangu umuntu afise imyaka career afise imyaka 70 muri entertainment akavuze ikintu kenshi afise rezo wangu ivyo nibyo je nabye ko nagiye Kampala je nanze mvayo nguruka imana urumva indirimbo za Kampala ukumva indirimbo zabo bonyene no mu Rwanda no bacisha muturimo gatonya twandi bariyimvye bukumva yuko bahagara kujya wabo ego cyane ego kazamba rero mu DJ hano ba DJ usanga atanguye atazi nuwambwiye ati je biranambaza wawe naho uvuga bisha gushakubona ariko gusa tugiye gukunda ibintu by'iwacu umuntu avuze ikintu apana guca mu pinga ngo ibiki imvire ko kivuze cya kintu anzi kivugira imbere hajya imbere ni kuvuga ko cyaramukoze ko umutima arabura ingene najya ku muntu abashavuye avuga ati ndarosingine mvuga iki ni penere ariko tugerageje kurikirana no mu bindi bihugu turabona ariko rabonye barafise intambamye no vuga bakunze guhura nazo kuvyerekeye abandi baririmbye dufate nko muri Nigeria kunga mu Burundi ba Nigeria si cyane sikireza cyane tugeze dufatwa n'abantu bo muri East Africa nyene bo ngayo aha nyene hafi mu Rwanda Imana ishimwe cyane Imana ishimwe Nigeria si cyane kandi no muri America si cyane mvuga nko muri Tanzania ryari nako muri menga yuko aravuga yuko abona bo nyene Nigeria bisa nuko yabafashe ariko wowe turavye umenga si vya bice nko twe ngaba badufashe ngaba mu gihugu cy'iwacu kumbure nk'umuntu yobasaba twosaba yuko bo tuvuze ijana kwijana ngaho iwacu canke ni buri kuya kuntu Fiza yavuze nka Nonanti vraiment Nonanti ni bo kubera ko 10 uko uvuga ijana bo hanze ubigize neza kuburyo abanyagihugu kuntu bameze icyo bakundisha icyo bakunda neza guhende ngindimo ngo masa ni ngonde bavuga yuko ngo abanyagihugu byo babahereza ngo bace babasaba ngo zigamya amahanga niwe shida kwazi kazi kimwe eske wowe ku radio ukavuza indirimbo y'umunyamahanga nka 95% amugashongera mu DJ muri boîte he agatanga ubuzandi we munyahanga 90% hama umunyagihugu we mu Burundi ntabazi iby'umuziki bitumutwe agusaba kimwe yumva nshaka iki kimwe wamumenyereye nshaka iki kimwe wamuha nshaka kumviza ikintu ni kesho ko bataramenya producer blaze producer mu Burundi vraiment barashoye je nshaka ubuzunza no mu DJ atasigura igituma izo ndimba bango mu kazi takwiye ambwire indirimbo avaza indirimbo basa kankara indirimbo basa nakoze indirimbo ntiziryoshye ego cyangwa abandi baproducer bakoze ambwira ati izi ndirimbo ntizibikanje kuri izi ndamubaze wowe numva ibyo icyo yitwaza kugira ngo ibyo bintu kare engineer diso cyangwa ko yafise doctora mu muziki kugira ngo apige ati bikuye ntuze nka penire kumbere amaze gura n'abaririmbyi benshi batandukanye penire n'ikibazo cyane nifuza kubaza ari wavuze ati ngo ni ibikorwa by'abaririmbyi usanga ari bike bisigura mu ndirimbo baduha usanga zidakujya amajambo usanga zitaryoshye zitagira melody nziza kumbere penire amaze gura n'abaririmbyi benshi batandukanye kandi bakomeye muri game ni giki abona n'abandi b'abaririmbyi umurabwira ikindi kimwe indirimbo nziza nyinshi nzivuzwa zibazinyegeje bazita bazanye kope bashibura mu underground abandagondi wangu barakora mu underground shaka hashakuza umuntu akora imbya nk'indirimbo ukumva nawe urajigumiye ariko gashufata indirimbo kwerekana iki umwanya uyejeje plaza linda ku radio umaze peti nawe indirimbo byanze ngo nawe twaye ku radio nashiye wa DJ nta kintu bamfashije bamwe ngo uzokuvuza umva baragowe nicyo kibazo gihari sino indirimbo muziki mizira hari myinshi bavuga yuko ko baririmbyi bacu batazi kuririmba pinesi nzi ko babwira ikintu bavuga yuko ngo baririmbyi bacu bazi kuririmba ngo wakoze ikorwa ciza ngo kirikora ngo gusanga bakirindanda cyonyene ngo usanga mu mahanga utavuze ko cyashitse yabwiye ikintu kimwe gusa ikintu kibazo tufise mu ndi cyari cyo vraiment ubundi ndacemera ikintu cyo management nta gihari vraiment management ntibaramenya uburyo bwo bashaka promotion byabo mugabo ngo uvuze impano we shaka uvuga ngaho nyine gutembera ahantu hose ushaka uje ahantu hose ari nagashengero gato bagitangura uzo wicare uzova ubwira kukutu ahari impano abazi kwimba nibo benshi gusa nta buryo bafise gukora ibintu byabo promotion kugira ngo bibe
ego bishike kure ego njye nyungwa zihari sino kuvuga ngo ubwire umuntu umushira urubanza ngo ntavyo bazi kuririmba je uko bivuga je ngira murabeshe je uzoza n'ujya umuntu abivuga azi ngaho cyumpamaga ndamubaza ikibazo kimwe imbere ya TV kugira ngo batanga umuco nawe nyine badusigurire neza. Yes, ni Peniel agerageza kudusigurira neza kubyerekeye quality, kubyerekeye n'indirimbo, kubyerekeye n'abaririmbyi bacu kuno baririmba bivanye n'abaririmbyi na experience amaze kubona no kubaririmbyi batandukanye bagiye bahura nabo mu byerekeye indirimbo badugerageza kuduha bagerageza gushira ku mugaragaro. Ni Peniel avuga ati hari indirimbo nyinshi z'abaririmbyi bakiri bato zitagerageza imbo zitavuzwa kandi usanga ziryoshye kandi zimeze neza. Ni message ko muri Peniel ashaka gushikiriza kuri we wese yakora ku radio cyangwa ari mu DJ umusaba yuko yovuza izo ndirimbo ntaga indirimbo yo mu Burundi ayivuga ayiha agaciro abafana nibo bazojije sivyo nega Peniel ya uvuza indirimbo y'umundi wanyu kuko umundi wanyu muzohora ahantu bakugonza gufashe n'ikigwana gufashe iyo wa Diamond ngonde ntakuzi brother nakuzi ntazo nakumenyera abandi ariko ejo zovuza indirimbo uzavuza indirimbo ya Peniel uvuza indirimbo ya Kori uvuza indirimbo ya Fizo uvuza indirimbo ya Rijo uvuza indirimbo ya Pilo uvuza indirimbo ya Tizosre uvuza indirimbo y'abarimyi basanzwe bibande icyo muzohura ahantu yageze ku rundi rwego guiza kwera kwa wabikoze agufasha ngo nikiraka ati ingo ni kibazo cyo nibaza ati Peniel mbega ku ruhande go muri Bantu Boy abarimvye muri Bantu Boy kubwa urabona ko bavuze caje kubanje abantu ntabwo je ukubyumva na jewe umundi wangu nukuri Imana yakene difference sito ko entertainment bafise ukuntu menga rubu group kuko je nkaje maze kubona ndagara wihangarorero je nkaje nka Fizo ni umuntu nakuze numva kai wanashima ndi umupotere wako nari nifuza no kumubona kumuya mugajewe nukuri je naho twomenyana na gute wangu shishaka gutaka indero je nukomeze uramwubaha umukubahana ego bitasigura ngo nukura ngo nkuri wiwe cyangwa ibiki ego ni uko nshaka kuri byanje vraiment umuntu afise ikintu amazi mu agaciro kiwiwe je manumva amakomantere bakomanta kumva umuntu aravuye hari yango ibi kumva binavuga umuntu burya ngaho umundi yaba hari amategeko kuya guverinoma yita mu by'iwacu hari abantu bakoma mu gasho hano bakoma mu gasho kenshi kuko matere cimviro ciwe kubera ko mugwanya bitayivuze wewe kutayivuze rero ikibazo gihari ngaha mu ndi wacu reka tumye tutandukanye tujya mu ninaka je manumva aba DJ mvuva aba DJ brother reka tubana mukuri aba DJ barafise ikintu bamaze mu gihugu kandi abakunda cyane mugabo wamwe ushavuye mu DJ ngo umuhe jima ngavuge ngo urumva je manumva abaje nasi bamuvuga ngo aba DJ ngo mubona gute ubuziki ese mu DJ afise ikintu angana n'umupolitere bibaza umupolitere ashaka gukora DJ ashaka kuvuza zandi nofunda iplayinga ndashaka kuyikora jewe nkayikora je nkayicreating hama ndayikoze yandirimbo nkuya nkaririmba nkuya nkayivuza bakatama muri boîte ngo mu DJ no kuyivuza gusa sasa ko ikintu n'abajournalist bishaka gufata ibintu kabicurika ngo aba DJ ngo aba DJ ngo mubona gute ngo muziki ngo aba DJ ukamenga aba DJ niyo mu gihugu bafite umuziki utera imbere apana kuza mwinyura no apointer ni abantu bakomeye ko je ndayibusubira ngo apointer nivyo bavuze nimwe mu bibahereza yego ntitubagirira ibintu byose turavuze turabikora baca bagira tutahabaye twebwe naho bavuga ati president avuga ati ndafusa abaririmbye aba DJ hasga apointer tutwo muziko bumanda ntaco hinduka sasa rero bavuga ati apointer abure turafuse bose bo turatoha muze baza batembera mu Rwanda ni bake boje bangaye boje bake rero kintu bya skin reka kuvuga ngo ukora mu DJ utanga urujije ngo apointer ngakora indirimbo zose karite kwa byo byakati wabyigiye nabi wabibonye he birabaye cyane byambaye cyane yes ni ibintu kumbere message kumbere Peniel ko aravuga ari byumvikana yuko abifitiyemo ubuhamya novuga abifitiyemo novuga ikintu biboneka yuko abizi cyane kuko wakubwira yuko wowe uvuga yuko indirimbo zitagira quality kubwa uri mu DJ uvuga yuko zitagira quality ni kuri wowe kumbere zo turi mu DJ ga umunsi umwe muri bamwe babivuze kumbere bagire akantu gato basa n'abaterana ivyumviro twumvirize kumbere kubya bimeze ni gituma babifise ibyo na Peniel ya ico ciza cyane Jason navuga twari kuri entertainment turakuvye umuziki mbega mu buzima busanzwe Peniel meze gute amakuru naronse numvuga yuko Peniel afise ibintu vyiba akora pembeni navuga sinzi ko muri Bantu Boy babizi byo gufasha abantu batishoboye byo gufasha imfuvyi sindabizi ko Bantu Boy babizi ariko bisa nuko Peniel ari naga petit camp nikiwe yashize pembeni nganaje kumugaragara tugende kubimenya mbe Peniel meze gute afise ikigo ciwe cyo gufasha abantu batishoboye je navuga ko muri kamere y'umuntu wese umuntu ari normal afise ikigombagomba ku bantu Yesu nisigura ko ndo kwizatunga ariko ndafise umutima wo gufasha je nahise ngufasha abantu de retraite abantu usanga bakuze bajyana basaza ushaka usanga umuntu yapfiye nk'ahantu usanga ameze dejo kora ko ubundi kandi dufise
umuntu amaze gukura umenga acha bayignore umenga n'umuntu umenga byarangiye ibyiwe byaheze wowe imyaka uzopfa tuguhambe kandi nako gusanga bafise ikintu bamara igihugu baramare twebwe urumva jere kenshi nakunda kuduga nkagenda ahantu yego nkabona umuntu wiki nkamfasha ibyo nshoboye nkabo si tuvyarankoze koko maze kwibona yuko kenshi abantu bakuze babona kumenga nibo barozi wowe umuntu w'umutama kazi cyangwa umutama kubera ko yabuze icyo yambara yamba ibyo byaheze kagenda uku abana ashaka ngo umurozi kubera kujya kunira bene byo byarankora kuko nanjye ndabya ndi umwana mboye umuntu wese afise ibintu byinshi niyirukana umurozi ufise association yitwa 40 bisigura for them twashikira initiative kuvuga kubgaho twashikire ni kuvuga ni kwitanga kuko dufasha abantu bitwa abapfakazi n'abantu twahita abantu bakuze bajya bamaze gushika mu myaka bashaka kwitwe hama n'imfubyi anje nani imfubyi bajyana ko umuntu azi kubona ko umuntu abuze umuvyeyi wiwe ubonye impact zimushikira byo gukora ko nawe rero naciye mfata ndagira association ndabandi bajene banshikira ni je invest nje nkoresha amafaranga ntabwo ndabwira ngo terera amafaranga nana nje nkoresha amafaranga yiwanje Tasigura ngo mfise amafaranga yataye ariko ku mafaranga kutwomba naro kuri tujya duke ufise wifuza ko ndifuza ko nabufasha abandi bantu bafise kibazo badashaka kuboshika mu buzima nanje mbaye ngo basi fungo baho basi yego cyane ni perere muri Band Boy barabizi Band Boy ni nka family wangu for real hadi dukora nk'umuryango tuzikurira amalebo atwo babigoye bigoye haya Band Boy twarenga ibyo amalebo hadi dukora nk'umuryango Band Boy banashima siege iyo association yanje ni hiri muri Band Boy barakwemereye barabyemeye kuko company zibiri zinjiranye ego mboni association yinjira muri company association uvuga yuko ya company nikindi giko irya company leba ego association yanje nikuba ni address yiwanje umuntu avuga ati afise kibazo kanaka aje muri association yiwawe rero murayikeneye aje muri Band Boy ya ukeneye ikinisho cheke umuntu azoba afyifuza gutanga iyo kaye kumbera ashaka kuyicisha kwa Pinez aje muri Band Boy itange Band Boy umuntu wese avuga ati niva yuko petete harana bafise imitima yigongo baburi ngene abikora ari umuntu avuga ati jewe mbasha nufasha abantu nk'iki ntabo mbona niba nta nibera je ndashaka kwa ndababona aravuga ati bana karuko biroroshe ashaka gutona muri wanje cyangwa Gmail wanje Mr Pepe Pro aba bimwe nivyo amakavuga ati ase kwiyadecha muri Band Boy nobonye ngene umutima gufasha nane cyagutera iki kintu ariko Peniere umenga gufashe ngo nivyo urabitubiye mugani turabona utwara ama television ko abandi nico kintu bwambe nanda bikora insecret bwambe nanda bikora jenyene ariko mu ibanga ariko warambwiye ati sha Peniere kiza ubikora mu kumugaragara kubera ko hari n'abandi bantu kumbere bafise umutima gufasha ubu rero mfise groupe yitwa Witness n'abaririmbyi iyo Witness iri muri association yanje ni kuvuga yuko groupe rero niho nzanarungiye kurondera ahantu hari nk'abantu baba bafise kibazo ubu rero turiyungunganya nkagira stock nkagura iby'imfungurwa ibiki hama nkaguruka ngiye nkure ndi mu guhaguruka ndaje nzokwikora kuri TNB mbaze nuko nyene bodushikira guherekeza kugira ngo ibyo bintu bibe ku mugaragaro babibone yuko ari ikoti turakora yego yes ni Peniere urumva yuko afise imigambi myiza ariko Peniere jewe tugitango nabwiye ko anafanana vizuri jamani ni pesa au ni nini urabona nuko yambariye navuga ni kirazo yambaye je ndakizi kirazivye cyane kuko toza kujya ku munyuma naco Peniere ariko rero umega abandi ba producer bari mu bintu sinzi uzi mu producer ari kuri hit nuvuga cyane muri Band Boy turamwumvamo za success z'abafana turamwumvamo ibintu swati yamasi yani y'abakobwa ibyo ko Peniere umenga abakobwa si hari cyane Peniere muri babantu nyene ibyo kuresha ntubabazi batazikoresha Peniere turamo gute batazikoresha urumva braz ndabwiye iki kimere je rero musanzwe ndabikoresha ndabishoboye ariko rero ikintu kimvuga baz ndabishoboye gusa ariko muri umwanya c'est pas longtemps c'est moi je suis umwana mandi fise nta mandi mu kuvuga mfise ufise Peniere kwingumye kuingumye Peniere sindi ngumye vraiment yaba abakobwa ari baba bene intellectual bafise ubwenge kandi bafise ivyumvire nk'ivyo ufise bakene barataka bonye wataendana umva rero umukobwa mwene wewe kugira umugore nawe ni Imana bikora kandi je muri target wanje burya mu kintu kinteye cyane mu buzima c'est pas une fille c'est umukobwa none twumvije ko kurishura Peniere tumva yuko uburundi umukobwa tubariye kumusamaza ikushite kuvuga bo je kurane gwanje bazi urukundo ni nk'inda wangu
inda ifatira umuntu imbanyi ifatira umuntu yahihumeye muga jewe muri novuga icyo bita besoin primaire ziwanje cyangwa ibintu nkeneye gukora biri imbere secondaire primaire c'est pas une fille c'est pas de fille oya ni kuvuga yuko ndafise dream yiwanje nshaka gushikako kandi izo dream nashikako umukobwa azoza ntaco azori fresh ikindi wabaje kudraga muri kamera wanje jewe Jesse unda kwinginga wangu ndamara kwinginga bo ndaresha ariko birangora ngumande utaka ujume ushaka yego rero bagira muhindure ibyo bintu nguzoza gutora inyishu yabaye mushushu benere ntavyakora byo uvugira wagiye gutakambira umuntu kamenga ni Yesu ukamena mubwira kwanza usange ngwanze no buronke namazi ibyo wapi kabisa ubuzima wapi araguma kwizeza niyo mpamvu je bo ibyo binanira ko nabiciye nabikora nagize gushika mu gihe nanje uravyumva muga ari uvuga ati nshaka gushika ahantu dream yanje ni Peniel ivyo uri kuravuga bya dream nivyo turumva nuvuga indoto zawe kandi nifundi vyiza kuzozishikako nakare n'umuntu agira indoto akenda kivuga ati je ibintu ndifuza kuzobishika kandi aba ari umugambi wa wihaye kandi kenshi ufashwa mu Imana yes ivyo navyemera Peniel ariko sasa Peniel turabizi neza umustar uri muri Bantu Boy turazi ni benshi bakubwa bumva Bantu Boy kivuga ati mbega muri Bantu Boy mbega ni bangaye bamaze kugira mariage turifuza kubana n'abantu muri Bantu Boy ari umukobwa afise ivyo vyimviro mbega abantu nk'abo Peniel kenshi ahuye nabo avyitwaramo gute ba jemwe n'umukobwa kambira ikintu nico ubwami nambere gusoka Peniel ko ari muri Bantu Boy yego twifuza gusokana na Peniel ubwami nambere sinkunda umukobwa risokana kubera ko nitwa Peniel Pro je nkunda umukobwa ariko yamaze kumbona Peniel ko nakiri ataravye ngo Peniel Pro ngo amazina ngibiki barazi byo amazina mimi je ntakintu singe navyimvye kuvyo bintu ariko abantu ntibabuze mu buzima Peniel yego vraiment nukuri baba bahari kabisa kandi bazari benshi navuga muri umwanya birangwa nyene shaka kubigira ibyo bintu kubera ko urabankira burya ko baciye ubwenge aho baciye ubwenge ntiyengaza kwereka ngo mukuru Peniel abakobwa je vraiment n'abasista banje nuvuga je no bakora mu PG afise inoti afise imodoka akora muri company imeze neza cyane muri entreprise imeze neza Bantu Boy akora nuvuga no muri legend Big Fizzo abakobwa turazi ko bakunda ibintu byiza Peniel bakunda ibintu kumva ari umukobwa cyiza kuvugana ambwira ati urazi ko biryoshye cyane gukundana n'umuntu uzawumva ati ujya ni naka dutema bitagusaba umwanya ngo urumva ujya ni naka wo kwa naka ariko ati ni Peniel abakobwa bakunda umuntu afise adresse ego nani ndakunda umukobwa akunda ibyo bintu abikunda ariko hanini ntibaze kuri ico kintu ati Peniel kwa Big Fizzo ntibaze kuri ico kintu hanini oya Peniel bizaba gutera mu yohero ndazi ko uhura nabo benshi Peniel bigenda gute akobwa ni benshi afite ubushumu bujumbura ni benshi turaziranye bigenda gute Peniel aba je musanze ngenda ndavuga afite ubushumu kandi abakobwa bafite ubushumu nanje nibaza yuko byomukora kwiranje kunyabaruta kubera gusa kintu gihari umukobwa ashaka kwaboda bibaye ngene yumva ibintu kandi nawe ukamuhinda mind ukamureka mind kwanza bijyanye nayo karabona ko atari byo bikenewe cyane kikenewe cyane ari kuntu ndapanse kuko twese ntuzoguma kunyene ejo tukeneye kuzoga imiryango yacu tukeneye kuzogira abana bacu abana bakeneye kuzobaho neza bike ku mashuri meza ese ko mwanya rero n'ubunyene kunda bya bintu ngene mwabishikako apana kuranga je ngo ndi Peniel Pro niko hiti niko ivi na ivi kora ko hagiye abantu benshi bagiye barengana ikintu gikenewe cyane kihe ni gukora ikintu kizotuma igihugu cyo n'ubwacu kivuga ati vraiment Peniel Pro yakoze iki je ndifuza gukora ikintu ku buryo president mvuga antumye ko kambwira ati piti yango be izo nyindo ziwanje ibyo birabiza cyane je kibazo guma ngarukana ni Peniel afise umubiri nk'uwabandi Peniel n'umuhungu afise umubiri avyitwaramo gute Peniel ibyo rero bakobwa umbaza wewe urumva jewe Peniel umeze sihuri ndafise umubiri jewe kandi je siho ndi kabisa kandi urakomeye yego ya cyane sasa rero jewe ndafise ibintu nkara ndafise ibintu je n'umuntu byambushe byakuboshe yego ibyo nashika kuri ico kintu ubonye umukobwa ucuvume ngo uramwasi umukobwa yo ntabwo ashaka kwa bose n'abasista banje Peniel barigeze gusokana ngo aciye imyaka rero yego ndamaze gusokana n'umukobwa ariko aciye umuntu akumvirije umenga ntibigere bijamwe ndabanze kujamwo kandi biraryoshe njyane yaryoshe gusa umva je nawe mengana ibintu ubwa nambere nabwira kintu kimwe burya umuntu wese afise kunashaka twara ibintu eje impamvu navuze ati ibintu reka
manze kwanza kijya kintu kuko uzura n'umukwa musohokana ntumubwira ngo wowe nguri ibintu byo gukora rondera nuvuga yuko muravugana nuvuga ntushaka kuvuga ngo je ngo umwanya ngo nashima isi ibintu ntavuga cyangwa ibiki ntushaka kwifokasinga ibintu byo wawe kandi sigura ngo biva n'umukobwa wari kwanza peut-être ko nahura n'umukobwa nipfuza jewe nurahura wowe wifuza peut-être ndabona umukobwa nipfuza ngo ntawe navuga ngo je sinkunda ko abantu bose dufise umubiri Penere yifuza umukobwa ameze gute gabasha umukobwa Penere bayifuza bameze gute kubyerekeye urukoba cyangwa bizi Penere umukobwa yifuza ku rukoba nta kintu kimwe harura Penere ku rukoba avuga bose ni beza abandi kazi bacu ni beza cyane Penere yifuza umukobwa afise ngaha afise mu mutwe kurukoba ntakiwe iby'urukoba ahubwo bose ni beza frere bose ni beza cyane ntabwo umuzi zavumbura Penere umukobwa Penere igeze kwanga kubera umubiri gusa ruvema nakubesha ndakunda umukobwa afise submission yubaha man je ndakunda vraiment ico kintu grand travail je ndakunda umukobwa aciye bugufi apana aciye bugufi ngo mubana nabwira ba ndakunda umukobwa iyo ari relation n'umuntu kanaka yumva ego atahura kwanza atahura ati umuntu ukundanye n'umuntu simana urumva ashaka gukora amakosa ariko atimacha bugufi ndabikunda cyane kurusha ibintu byose yes ni Penere kumbere iyo relation yibimaze imyaka myinshi ayivuyemwo yawe yarahemukiwe cyangwa yuba yarahemutse Penere ntarahemukirwa kandi ahubwo navuga narahemukiwe kubera ko hari ukuntu ndavuye gute kabasha ko umuntu muhebanye n'umuntu muhebana ari impamvu ndabesha abarikiri cyawe ese umuntu muhebanye atampamvu zikuvuye ko wewe abaguhemuki yego kabisa mugaruka umuntu muhebana n'umuntu ugasanga ariko umuntu muhebana n'umuntu ugasanga wabana kumenga wewe wamuhemukiye nawe ukabona kumenga we yaguhemukiye aho hantu habiri byagoye okay yes novuga Penere akubwira yuko je ndarindira umukobwa afise ivyimviro byiza ariko right now ni haragera cyafise novuga indoto zizo kwishikara kuri vya bindi byiza cyane bya bindi novuga bimeze neza cyane bya bindi novuga byo muteza imbere bya bindi byo guma byiza kumbere bizofasha n'umuryango wiwe uguma umeze neza ari mu gihe Penere atazakiriho sinjye na Penere aso nkiyari napfuye Penere ibyo bintu bizomushikira ko gupfa ibyo gupfa ibyo Penere nagomba gupfa sinarabyimviye narapfuye muri Kristo umuntu napfa kabiri ahubwo nzotaha Penere ntazopfa nzotaha navuye for real Penere ntazopfa rwaye batazopfa nzotaha yego yes Penere avuga yuko aberewe cyane none avuga atari ibere Penere aberewe cyane ubwo mbere twakora ikiganiro yambariye 600,000 y'amarundi ariko right now je no muha yuko yoba yambariye navuga umuriyoni ni ibihumbi 500 bazi ko wambaye Penere nibaza ko naresha 1,500,000 yego kabisa 1 million n'ibihumbi 500 fresh sana novuga n'umurinzi wa mbere ndose yambariye umuriyoni mbega rundi muririmvyo ibesho birenze ibyo ibesho birenze nenda kubaza ikibazo kimwe impuzu zimba biva naho iguri ndabesha none Oma je mvuze ati nk'ikirato Penere cyo mu Burundi ariko none birahari nibyo yego ikoti bo ikoti bashaka kwitumako ni commande cyangwa gusangira hari wowe kumva ukuntu uriko ndabaza umenga ndabigure simusitise wanje usitise yuwa kwambika ndamubwira mfashe ngira utuntu n'utuntu bisinzire bisi uraberewe sana man ndashimye bwa muri Bantu Boy niko mwabaye ndashima cyane ndashima biva hariya hejuru bikamanuka no hasi Kristo hariya hejuru yes Penere urakoze cyane Penere cyane namu cyane bose akifanya uwewe kakangu bana miaka na yeye wewe wapi bro acha kubana je wako na mugara alifanya ndoa tu tukakula wali chake Penere agomba kuduha umuceri ubwo ikintu cyose gikora ni ikintu manza kwiyumvira turagize mariage hari twaragiye aratugirira neza ubanza kugenda neza kiko kino tugira mariage bro je ndashari muto man ntubone nge umuto kuri Penere ku fresh myaka Penere uri bisinya kumta oya je ndakunda ngira imyaka myinshi muri kamere yanjye namba nibona oya utuzikira umutosha oya sindambo niyo ndiko ndaje muri 30 oya ndiko uvuze ngo natuze nkiri muto oya ese wavuze gutunga kuri wowe byitiki wavuze ngo ntatunze nini gutunga ni wa muntu je novuga yuko afise aronka cakini yifunze nubwo butuzi je maruru kijya kimufuza kuyiha kijya kimufuza ushaka kwiha ukikwa kironka nkuko nifuje ko je nifuza inzo ko je nifuza inzo mukimuza mirahero nk'imiliyaride none no bironka bunyene ari mwe muri rero beza kwiga none umva je ushungira miliyaride taki no mvuze kurandenganya ibyo nifuza byose navyo ndiko ndaronka gusa ndiko nda Penere ntaratunga rero niyo ntera nja mu gutunga muri konti usanga ndagutera basumba muri konti usanga aya yivi privé bro nshaka miliyoni urimo ariko
muri yari dibaza kuri wewe miliyoni ufata amafaranga ameze gute muri nigiye ku miliyoni n'amayarani twese nuko nyene muri yari dibaza ari miliyari zibiri muri konti kwa Peniel I receive. Uko yanatagiki nzovenda bya Kindone mu Jesus Christ. Kabisa tuzatuye kwizira y'umwami Yesu Kristo. Anyatwe kimyadi zibinda bakiriye musimwe mu baciye bikorera. Kabisa tuvyizere kwizira y'umwami Yesu Kristo. Sivyo none Peniel. Tuvyizere ko nakira kwe cyana ni Imana. Imana byose. Uno musi tudusinzire cyo mutwe dusange hari ku miliyari 5 kuri account ya Peniel. Imana ikore mu kaje. Muri BCB cyangwa muri bank. Imana ikore uko. Muri BCB cyangwa muri bank. Imana ikore uko ariko. Imana bango ndasinziye buke. Nje bapfumu. Imana ikora uko Imana deja itunga rya mbere ni itunga rya amafaranga kandi ashima Imana yampaye itunga kubera ko ndafise ngene nibeshijeho ngene nshakona ngene hantu nifuza gushikana washika nge tunda rishima cyane novuga ni kafise konti muri BCB cyangwa muri bank Zini vi privé banje. Kuko bivuga Peniel, kuko tubimenye tumve valeur ya producer bacu, kumbere bakundi bavuga yuko apote bacu bavuga gute? Bavuga ko mwemwe duha ibintu bitameze neza swat bivana nuko nabaririmbyi bataba amafaranga kwiye. Tuvuge gute? Amafaranga ya apote menshi ngiyenga mu baririmbyi. Nava mu zindi deal nye ziba zibembeye. Kibazo gihari mu Burundi abantu bose ahimije bugara cyangwa bamwumva mu muziki w'u Burundi. Ahimije bugara. Umuziki w'u Burundi ngo barakenye ngo barashonje. Ninde urugaburira bra. Wowe uvuga ngo umuziki w'undi abantu bose barashonje. Ninde urugaburira ndaza gusanga urugaburira. Nacawe bra. Peniel nakoze cyane Peniel. Ndashimye cyane rwose. Nikumene ni jambo wabwira umukunzi wa Bantu Boy n'umukunzi wa Buja Flavor. Icyambere nambe no vuga nuko umuntu wese yitwara mu Burundi. Igiye gukunda igihugu ciwe kandi igiye gukunda ibintu byiwiwe brother pe importe burya hajya avuga ati ndibashimugane gutse avuga ngo imbwa igagambe gayibikise muri abunga ni babita sasa ndiko nibagiye imbwa kandi birambaye cyane oya si ico ngo gayiwanyu si bimene ibyo sasa rero abantu hose bafyere iwanyu mu Burundi apana gushika hano abashika muri Amerika yabizi cyane avuye ngahace mikambi ya Burundi azo muri Amerika ngo cyo ngo za Afrique ko za Afrique kubera wowe urinde uzomba ngo jemba muri Sweden rero ukazomba nga Sweden yo mu ijuru ari muri paradise ni capital y'ijuru Sweden kaza ni dunia ni hapa rero ikintu gihari skindi wewe ahantu hose ugeze ha muri Amerika ha muri Norvege ahantu hose Europe he bafishe iwanyu munakubaje uri uva wamuka heyo je ni mu Burundi kandi ndahakunda cyane je n'umuntu wese avuga ngo keshi vinogira bakobwa wangu abo abageze avuye mu Burundi bageze minga basavuga indi menga cyo shibakonde shiba amatuvundi yana wibi ukumengana umuntu menga no mubaju fipwe bazi ko api kunda Uburundi bw'iwanyu kuko nabo bari mu Burundi ntacho barusha ko umuntu wese ageze muri Europe mumenga ko ngo abandi baragowe ndi yaguhenze cyamere nayi cyane yagowe blaze sister ni bagowe vuga iby'wanyu yuri cyo ngatwa nakunda kuvuga umuntu wese imvura ifiyeri yanapfa igihuciwe kenshi ndakunda kubona commentaire kenshi kandi no mu bagenzi sito bakobwa batari nga mu Burundi bakobwa iyo bavuye mu Burundi nyaba bavuye mu makambe kaca hanze cyangwa usanga uvuye ngaho gihe nukuri asigara yumva umenga naho umvaza ati uri mu Burundi kazi ntavyumva ntavyemera bo si bose ariko je mo maze kubona kenshi uzoma nkumva mu Afrika ngo mu Burundi ngo mbona ari ntambara Gubaye mu Burundi ari namba film tubaye ngamu tubaye twose tubaye ari mu ngari karagogwa ari muri kagira kugaya ahantu uva wangu Dije byerekana ko uba wigaya ahubwo uba wikurisuzugira wenyine wigaye cyane iga kuba fieri yana akugaya gusa kubwira wowe umenga gusukura muyemeza ko mugaya yakora ubona wisasa uvuye ngo ukora muri Amerika muri Sweden uri hehe ucamo kumenga mu Burundi nano hatawe mu Kinogo bazana bari mu Burundi baza aho baza bari mu Burundi nganye bangana cyabaza ngo ari abatipe baki kandi babayeho wangu mbere umenga ariko nabwira umuntu waje cyangwa umugabo wo hanze ya mwana aya wangu jere ndabtere nkuru je sinzi kwisemba okay kandi je sanga ndi umuntu ntakunda nakuvuga kishi abo bandusha nk'iby'ubuzima cyane n'ibyo amafaranga gusumbya amahera kishi kiretse ari umukobwa mbona yuko afise insho kuba nakubwiye je ndakunda umukobwa afise submission je n'umukobwa ashaka kwibabura yumva ko menga iko ju aya ndakunda umuntu amera nk'umurundi kazi wacu kuva kera batubwira kuva kera
mbere na First Lady yavuze ati ntabwo umugore urumva yego je naragewe cyane umuntu wese ni wumve yuko yagaca hajya hiwe yumve nyine hajya nyine abari abafye yicari bakwigira ngo imanike hejuru ngo uri hehe na bafite iki kuva mu wangu kabisa kunda hano uva hajya nyine uva hajya mama wawe ari nyokuru wawe nyine sokuza wabajya baho aho wataye uruzoga yego bafite yaho hantu ni byiza cyane yego Jace bakuzi wa Buja TV penera agaragaza kubwira ati kunda igihugu cyawe kunda wavuye kunda hajya nyine so wawe yavukiye kunda hajya nyine so bakuru wawe yavukiye kunda hajya nyine abene wanyu wabasize kunda hajya nyine ivy'iwanyu wabisize ni ivy'iwanyu kuko hajya ivy'iwanyu biteye imbere nawe uzobiteye imbere kandi ubiha agaciro n'abandi bazobiha agaciro sibyo n'agapeni cyane gose bro Jace yari Buja TV cyakinyamakuru cy'abakibazana cyamvuga muri industry Buja Flavor kuri rero kumwe na Benny byaje kamera kumwe na Fiston nuvuga kumwe na Premier abana nuko yari yambaye black right now aujourd'hui uno musi leo amependeza wategeleza kinoma lakini niko wamezi muri Punch Boy sinzwe baberewe cyane no ma concept yabo nuko makoma clip video yabo nabari binzi novuga bitwara neza n'inyishu zabo mu keshe ma interview yani ndatandukanye cyane n'ibyawo turashima cyane kabisa go byo mwiga bo n'ubuzima tubaye mu bwacu This is rero inshallah imari kunze arakumwe na Benny bye you subscribe